wari ubizi. Kaze mu kiganiro cacu wari ubizi. Oh my god, sije mbonye ndagarutse kandi kugira tuganire, ariko nagira mbanze ndabashimire. Oh la la, thank you abantu bose banyandikiye, abantu bose bantelefone, abantu bose. Hari umuntu ari muri Texas, abantu bari muri Maine bambwiye yuko ikiganiro giheze. Abo bantu ngo barafashijwe, abantu barabohotse nukuri, bantu b'Imana. Kino kiganiro narababwiye nico c'abantu kugira babohoke, bakiri imitima, abantu bahindure lifestyle, kugira kandi n'abantu bagaruke ku Mwami Yesu, abantu bakira Umwami Yesu. Nukuri nta kindi dukorera kino kiganiro. Rero nongera ndabasaba nukuri, genda kuri channel yacu, subscribe, share, gira kajya ka notification kugira ibiganiro tubishizeko direct ubibone. Rero ndabahaye ikaze kandi n'umunsi ushima yuko ikiganiro cacu gikunzwe kandi kirabwa. N'umunsi nabazaniye kandi umutumire n'umuntu abantu basavye yuko yogaruka. Rero ngumira ngaho onye tumwakire. Kaze. Wari ubizi. Pastor, karibu mu kiganiro cacu. Murakoze cyane ku butumire kandi ndaguhaye ikaze. Murakoze. Urazi igituma nasuye kandi kubatumira? Navyo narinzi utabimbariye. Nabatumiye kubera abantu benshi baranyandikiye ngo mugaruke, mwongere mubabwire ku ntahe yanyu. Turiho kuyivuga mukorera dufashe benshi. Karibu rero, nashaka dutangure dusenga. Murakoze. Asengere kugira ikiganiro abazocumviriza kibafashe, natwe kitubwirire ivyikimazi. Karibu. Reka dusenge. Urakoze Mwami Yesu, turagushima kuno saha tugira dutangure kino kiganiro, turiko tuyikora ku bw'icubahiro cawe Mana. Turagusavye ibiza kuvugirwa nga bigere ubushobozi n'imbaraga bwo gukiza imitima ya benshi. Turagushima ko tugira dutangurane nawe kandi turaza guhereza nawe mwe muyera ngwe nukorane natwe amwe n'umujournaliste wacu. Turagushima ko umva gusenga kwacu, dusenze mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen. Amen. Nukuri abakunzi babo wari ubizi nibo bansavye ngo ugaruke wongere ubabwire kubuzima wavuzeko. Rero nashaka twongere tuvuge kugira twigishe. Hari abantu babirimwo batifuza kubibandanyamo, hari abantu bakeneye guhinduka. Rero nashaka tuvuge ku bintu mwagendeyemwo, ingene mwakora ubupfumu, ingene wabigiyemwo urondera amafaranga. Utubwire mbega vyagenze gute umaze no guhinduka ico gihe, vyahindutse gute? Karibu rwose rero. Urakoze. Ico nobwira gusa abantu uko aratwumviriza, icambere umuntu yoba ari muri zo nzira vyananiye guheba, arashobora kundondera ngamufasha ingene yobivamwo, kubera vyaramfashije. Ni inzira itoroshe. Kuva mu bufumu ni ikintu kitoroshe kubera arahantu uba wabohewe, ari ibintu burimwo ari byo bigukontrola. Rero udahuye n'umuntu yo gufasha biragoye ko bivamwo. Aho niho nashaka guhera gato, kubera n'ubuzima bugoye cyane. Rero ndashima Imana kandi ko mwantumiye. Reka tuyage gato kuba ariko baratwumviriza. Kubera nizera ko biriko birafasha abantu. Kubera n'ubuzima turiko turavuga utarabohoka biragora ko uvuga aho wari uri kera. Utaramenya Yesu biragora ko ubwira umuntu ko ari umurozi, ku bantu bakubona kuri social media biragora. Ayo kubera nzi agakiza nico gituma ndiko ndatangiye inama kugira abandi bize bibafasha. Ngira nsubira inyuma gato muri ubwo buzima nari ndimwo. Muri ubwo buzima bw'ubufumu
bundi abantu babijamwe mu kugira barondera amarongo n'ubuzima bimeze nk'akazi gakujya uja gukora muko ruronga amahera. Rero iyo uronse ibigukoresha kandi bakakuzanira amahera umva kuryohewe. Abantu baba barondera amahera. Rero umunsi umwe rero nsubiye inyuma gato aho nyuna byari bikomereye. Twe twararogora abarozwe. Ari abantu babiri bakora ari umuntu aroga n'abarogora. Twe dufite amajini yo kurogora rero. Amajini yacu yagwana n'abantu barozwe. Rero umuntu arogora ntushobora kurogora umuntu iyo udafite imbaraga zisumba wa wundi. Rero akosene nakivu nico gutwanagira mpere ngaho mvuga ingene uyo munsi nagize umubabaro nagize kwese nanizi ko abantu twizige ko bafite imbaraga ko nabo bapfa. Umva ico kintu. Umunsi umwe batuzana umuntu asara ati mbuzi w'umusazi kabisa. Ahantu bazi mu Burundi na ahantu bitwa kumuberure kwa Muswahili. Hari abantu bazi kumuberure barahazi. Twahamaze hafi indwi zibiri turi hajya. Hari umwana wajyanye yo yari barabaroze badutwarayo turabayo. Hanyuma dushira amazi ngaho duhamagara papa wanje widi narasoma korowani cyane. Arayahamagara araza. Amajini yose araza. Amajini reka ndayite gutyo. Amajini ari amajini y'ubwoko bubiri. Ari amajini y'Ikiislamu, ariyo n'amajini y'abazungu. Muri mico kintu. Amajini y'abazungu. Amajini y'abazungu. Swate no yavuga gute. Bondi baza mu mazi. Baza kubibambazi. Amajini y'Ikiislamu ataje mu mazi mushira igitambara cera ku kibambazi mu kugira zeko. Ariko jini y'Ikizungu riza direct muri mil. Nibo bantu baba isber my bond basimba. Urabyumva rero uyo munsi rero barayahamagara. Arayahamagara aza mu mazi amaze kuza twicaye ngaho wa muntu ari ngaho baragwa n'indambara. Baca amagara ya mizi ya wa muntu yaroze wa muntu bahurira muri ajya amazi. Baragwana ico gihe turiko turabona intambara mu mazi. Tuko turondera amarongo. Hanyuma ijini ryacu rimwe bararikubita rirapfa. Rifuye intambara yacihagarara uyo munsi. Bace bavuga ngo reka dusubire reka tutange duheze intambara tuvyihoze. Intambara ihagarara ya wamuroza asubira n'ibintu vyiwe ariko ijini ryacu ryafuye. Limaze gufa baradutegeka. Nico nabonye rero ko muri yise ari ibintu bikomeye. Ngo mutizo kugira iminsi 7 mutajya mutanwa. Mwisonzesha kubera iri jini ryafuye ngo tugira tugene ceremony zo kumuhamba. Nabyumva amajini wa muhamba. Amajini ahamba ijini giwabo. Kuravyumva. Twe tumara 7 jours tutajya tutanwa. Cyo gituma buriya n'amadayimoni arazi imbaraga zo kwisonzesha. Aho niyo vyugariye. Iminsi 7 irangiye. Tuvuye muri yo jene. Baca barahamagana rero bakaza rero ubu indambara ko yakomeye bagira systeme zibiri. Bose bahamagara amajini y'abazungu rero. Niba abantu uvuga ba isber my bond basimba baraza ukibambazi. Baca bashira n'indi shuka ukibambazi. Bamwe ku ruhande rumwe abandi ku ruhande tubibona gutanga film ngakujya ni movie. Baca bahamagara bagwani ko ariko aragwana n'ibiri mu rujya muntu. Biriko bena baca baraza nabo rero. Intambara y'abinambara gushikaho amadaimoni ujya murozi barayica. Bamaze kumwica ujya muntu acabohoka. Amaze kubohoka we ucufata ivyiwawe ukayimushiramo. Ngo mundi yari umusazi ngo basigaye yambara. Ntiyakize bamuterese mu ibindi vyiwabo. Uko niko uburi kurarondera y'amahera.
uyu muntu akira gutyo. None wambwiye watubwiye yuko watubwiye yuko mwabikora kugira muronke amafaranga. None ayo mafaranga mwarayaronka? Amafaranga barayaguha. Ariko n'amafaranga afite amakondisiyo. Amakondisiyo ya? N'amafaranga afite amakondisiyo. Kugira ajya amafaranga niyo bakoreramo puissance zabo nabo. Arashaka kubwira wagenda mu ishamba ugende ukata umuti utamahera mu ishamba, ushaka kuja kumvuga atayo mahera uravyumva, kandi amahera atari make, ushaka guta amahera atandukanye ahantu hose uyaje ugasanga musigaranya amahera make gusa. Ariko jewe twarabona amahera, ariko n'amafaranga nigeze mbona, sinigeze mba mwiza ngo mfite amahera y'amadayimoni. Twarayabona barayaza. Ico twakora gusa twaje inyama nyinshi. Inkoko, twaje inkoko nyinshi, intama nyinshi, impene nyinshi, kubera uko atezwa kuzana intama canke impene canke inkoko mu kugira umutangira ishikano ry'amaraso. Urumva ico kintu bazi gutanga ibimazi vy'amaraso. Cyo gituma rero umaze gukizwa nacemeye imbaraga z'amaraso. Ibintu birakomeye. Rero nashaka tugaruke ku buzima. Urumva mwarabivuyemo muraba umupasiteri, nashaka tuze kuri ubwo buzima. Kuko uravyumva ayo mahera abafise amakondisiyo. Ayo afite amakondisiyo. Kandi urumva nta mahoro ugira. Nashaka rero tuze umaze kumenya Imana. Umaze kumenya Imana ni gute, kuko mwaragize ubuzima bwiza. Nashaka tubwire rero ubwo buzima umaze kumenya Imana, naho nyene mwaragize amafaranga. Ntarakizwa. Novuga ko amafaranga amafaranga twarabonye yari ujya mu bugabo yarubatsemwe inzu, niwe yari kuri tete. Papa wanje yidina yarubatsemwe inzu. Ariko yarapfuye atayibayemo kubera amajini yaciye amwica. Bimaze kunanirwa kunyica byaciye bimuhita nawe biramwica. Byumva we yaragize amahera, ariko jengera ntayo nari bwabone neza, ningira si kubera sinari bwa sinye neza, sinari bwa sinye ngira iyo nari gukora mariage n'iryo jini nari kuba nemeye gusinya kuronga n'ibindi, kubera ari ivyo ntigeze kumenya, kubera sinari bwa sinye. Aho ni Imana yaciye imfatira irakurokora. Yego. Umaze rero kuza ukamenya Imana. Maze kumenya Imana. Yego. Ndashima Imana maze kumenya Imana ibakwe nagize Imana shikira mu bantu b'abakiriso, mu bantu basenga. Icamfashije narakijijwe canshikira mu mugwi w'abasore basenga. Cyo camfashe mu kugira mbandanye kubohoka. Kandi ahandi abohokera atari mu masengesho. Urashaka kubivamwo utaronsa ubohokera. Urashaka kugira ingorane. Kubera narinzi imbaraga vyari bifise. Rero maze gukizwa shikira mu mugwi basenga Imana. Bahagarara neza. Baje mu masengesho kuwa kane bakavayo kuwa Mungu. Ari abasore bakunda Imana. Canshikira muri uwo mugwi. Aho niyo nakirijwe. Kandi ngira ndakubwiza ukuri. Nasubiye imuhira iwacu kwa mama. Atarufranga ni noti y'igihumbi mfise. Urumva ico kintu? N'amafaranga y'amadayimoni natwaye. Nasubiye imuhira muri 86. Maze gukizwa muri 86. Tutangura gusenga. Ubuzima bwo gusenga. Urumva ubwo buzima? Turasenga. Dusenga kuza buhinduka. Muri kumwe na babahungu. Turi kumwe na babahungu. Sinzopfa naribagiye. Natanguje kudandaza. Mfite ibihumbi 200 vy'amarundi. Umva ayo mahera.
ibihumbi 200 vy'amarundi nivyo natanguye ndi umukirisu. Ndangura kudandaza imbuzu za caguwa za kombokombo. Ibihumbi 200 narabihezagijwe umuramwa wanje yabimpaye umugabo wa Grand Sœur, umugabo wa mushiki wanje. Wari wabimusavye? Sinabimusavye, yambwiye ngo ngiranda ngo mbona ko wahindutse ngo ngiranda gwibime ambi 200 cyane yumvira kudandaza. Kudandaza natangiye kudandaza imbuzu za caguha, amashati. Nzinduka saa 11 nja kurangura, ndagufinza ukuri narangura amashati y'200 ngayazane muhira ngayatera ni pasi y'amakara ngagorora ng'amashati ng'amajana 2. Urumva ico kintu? Kagura amashati ng'amajana 2. Saa 9 kwiye gaca ndazisora mu soko mu Kamenge bitwa mu Kamenge. Ego. Baca baziranguriye umunsi zikaraziheze. Kwasanga ndose ibihumbi 10 vy'inyungu. Ejo ngazindukira kandi kurangura. Ubuzima butangura guhinduka burahinduka. Chamva mu mashati. Chanza gutangura kudandaza ingweto za kombokombo. Caguwa babaye Burundi barazizi. Ibirato vya caguwa. Nza kubikorera kwijabe. Mva mu Kamenge ngenda kwijabe. Urumva ubuzima. Ariko amafaranga amaze kuduha nshika ng'ibihumbi 70. Ndangura ibirato mu gitondo tukaca tubimesa tukabyoza n'amazi tukabyoza tumaze kubyoza tukabigorora saa 5 bikaba vyumye. Abakongomani bavibuvira nibuka bakaza kurangura. Ndagufinza uyo munsi ibirato byararabiheze. Ariko hageze ku wa kane sinakoraga. Twaca tuja mu masengesho. Tukavaye kwa Mungu mu gitondo. Niyo ubwo ni ubuzima nabaye, ubuzima twabayemwo bari ubuzima bw'amasengesho. Ukadandaza umwanya wahaye Imana ukabana ari umwanya w'Imana. Ubuzima burahinduka. Bubandanya guhinduka buke buke. Burahinduka buke buke, turaduga. Tukora ibikorwa vy'Imana mu rusengero. Ego. Naciye mu baririmvyi. Ego. Ariko uno munsi naomba zinimbo ndadirimbo noheza. Ariko naciye mu baririmvyi. Ego. Cha mu baririmvyi taririmba. Narabaye musobanuzi mu rusengero, mu interprete. Wigisha mu Kirundi ngaterpreta mu Giswahili. Urumva rero ubwo n'ubu buzima novuga bw'abakristo turabandanya gushika muri 89. Aho muri 89 Imana iramfasha umuryango wanje wose wari umaze kumenya Yesu. Abo tuvukana bashiki banje, mama wanje, batoyi banje bose bakira umwami Yesu nk'umukiza, bose baba bakiriso. Amen. Ubuzima burabandanya. Sauto turabandanya. Urumva ko nahere ku 200. Muri 89 imbera z'umwaka. Muri 90. Muri 90 muri hataragera. Niyo duhahuye na Amagrasi. Turahura. Umva umutima wanje. Twarigeze guhura na Amagrasi. Muri 86 mu kwezi kwa mbere. Sinopfa naribagiwe munsi. Mbona umukobwa ncimbe numva ndamukunze, ngiye kumurondera arampotera ndamubura. Urumva ico kintu? Amadenda ndasa umukobwa arancise kabisa. Maze gukizwa dohera mu rusengero. Urumva ico kintu? Namuye muri 86 arantakira mu maso ndamubura. Kushikora umuntu natangara ingene umuntu nakuze ndumumizirima. Maze Imana irasura kumumba narakijijwe. Muri 91 rero ndamuproposa. Yari kararangiza amashuri, yari kararangiza secondaire. Combien nshaka ko tugira mariage. Mbona una franga, ko atamafaranga ufite. Ego. Kenda kubwiza ukuri ko papa we yari umupapa ngunda cyane kambere ko ndakwereka nke tubikora.
amafaranga y'inkwano nayabisawe wayabitsa mama Grace ari umukobwa iwabo kubera nawe baciye amafaranga abona ko bikoye ko ndayaronga kasa jewe icyo ngiye gukora ndonga ibihumbi 5 ubika mu gakese ari udukese twe Burundi bacha twimbaho ashiramo gushika kiri ibihumbi 150 ndamubwira papa wiwe arageze ko jewe nca ico giye bakwa abantu ibihumbi 200 uko yemenshi ari 25000 rero ico gihe ndamukwe ibihumbi 150 umupasiteri natwe 91 umupasiteri agiye kumvugira ijambo ngo ayo mafaranga ari menshi utanze nikamenya niyo twumvikanye ngo twe ngo ngamurutse ngo dukuga ibihumbi 200 kambi aho ya banciye ayo banciye reka ndayatange cha ndamukwa darindira kweza amashuri hanyuma turakora mariage dukoze mariage ariko reka nsubire inyuma gato ngira ngo re mariage ubuzima burahinduka cyandangura kubaka imuhira nakoze mariage narangije kubaka inzu yanje bwa buzima iwacu ndamatara n'amazi twari dufite Imana irambezagira nzana amata iwacu nzana amazi iwacu gushika abantu bo mu Kamenge twabanaga ngujya mugabaji kuzimu ngasigaye aroga ngo aya mafaranga yakuye ko tubazi ngene bakuze amafaranga bayakuye ngababwa ni Yesu namenye niyo yahinduriye ubuzima ubuzima burahinduka umva ariko ngaho nibari bwahinduke neza 93 inama iratera turahunga turahungira kwijabe nja gupanga ndapanga ibintu birasubira ku ubuzima bubandanya kubandanya buke 94 nari mfite amadolari 200 kasareka ngeni Nairobi urumva ubuzima ngendi Nairobi fata imodoka ngendi Nairobi gupakiriki ari ibintu bita amataro y'ibirato y'amataro batera ku birato ibirato vyaheze ikirato kigahera hejuru kigahera hasi hejuru ushato rugikomeye je Nairobi ngura amataro y'ibirato nje natangiye twara amataro i Burundi y'ibirato none mugenzi wanje aba mu Bwongereza tuzana amataro y'ibirato amafaranga byari birimwo ni Yesu niwe abizi yugurura kagezi ico ciyumviro twagiye Nairobi nta muntu yari bwabizane tugiye Nairobi tuzana ibindi bintu turujana uyu mugabo tugezeyo dusanga abantu babitwara i Buganda kwambia ngo aya mataro ni mwayagura murashobora kuronga amahera menshi dure muri company y'imbombo n'amasashe ngo mukiuza ni mwarangura amataro murashobora kuronga amahera menshi rero turagura amataro tuyaranguye twebwe cha turondera abantu batora amakamyo bakayadupakirira bakayatumanukanira tukabari amahera bakabituzanira imuhira bobo uko niko twabumva we ugeni nayo bukarangura urangije kurangura ukabimuha wakimenge nabizana ugeze muri kayimuha ubishikaye umunsi wa mbere mu soko abantu babiguze se ibintu birabaho batangore gutera ugasenkira tukiraheze amataro isoko irabisoko gushikaho ubuzima burahinduka burahinduka neza mva mu mataro mva mu mataro ngenda ndangura kuzana ibintu bita imbombo ibikoyi ndangura ibintu vya boutique nzana bikora vyumva buke ubuzima burenda ariko ivyo vyose ubuzima buhinduka ca bugufi ubuzima buhinduka amafaranga yanje ndayatangira mu vy'Imana aho nyene urumva mupfuye muri bwa buzima akantu kose uje mu vy'Imana akantu kose wakorako kakubera umugisha maze gukizwa ikintu cyose nakora maze kuva mu bademoni barako ivyo navuyemwo atabuzima Yesu amaze kuvuga ko aya majini zose urakani kuyabona maze gukizwa neza ikintu cyose nakorako
wari umugisha. Maze kuronga umugisha nabaye umwizigigwa. Amen. Mu bigira 10. Nabaye umwizigigwa mu gufasha. Nabaye umwizigigwa kubaka amashengero. Rero amafaranga naronga nakora cyane nayakoresha ibikorwa vy'Imana kurusha. Uyo ni wo mugisha nagiriwe. Ko iyo uri kurakorera ugafata amafaranga ukoresha mu vy'Imana urunka kurusha. Aho niho vyugariye. Aho niho vyugariye. Iyo nibanga natahuye muri jewe. Sinavyigishije kubera buriya Imana nibuka ivy'Imana yangoreye. Nibuka aho yankuye. Nibuka ingene nakuze. Nibuka ingene mama papa maze gufa yahora agenda yikorera ibitoki ku mutwe kumukugira tubeho. Hari ubuzima usubiramwo ukamana ndagushima. Papa yafuye muri 74 turabana bato. Mama yari wa mama yavuye ruguru batazi gukora n'ikintu na kimwe. Baba mama bicara mu nzu barindira amahera mugabo akaza papa baramwica. Papa yarapfuye baramwishe ishwe n'abagenzi biwe. Mama turakubitika. Ngira nico cyatumye ngena no kuba mu Islam nibaza ko ngira ndondera ubwo buzima. Ariko ndashimira Imana ko mama yafuye amaze kugera aho ndamugeza. Amen, amen, amen. Ivyo byose byavuye he? Mu gukizwa. Rero ubuzima burahinduka. Mva mu gupanga. Nubaka inzu y'akarorero i Burundi. Bazi kubaka inzu ivyumba 5, salo 2, toilette 4, cuisinière ndani, annexe yo hanze ifite ma toilette. Iyo ni imwe simvuze ibindi singiye kuvuga ibindi. Namagundo avuze ingazi abari mu Kirundi ko bayivuga. Uri kwavyumva? Yego. Yani mba mu buzima. Mbona ko ariko icyo nshimira Imana ubuzima nabayemwo nakoze ibikorwa vy'Imana vyinshi. Amen. Narubasa amashengero. Twatabaye imfuvyi. Twagiye kubora abantu kwa muganga baboshwe. Ukabarihira amahera. Ukabakuramo. Twaja mu mbimba. Ukabashira amafanu ukabagura abantu. Ukagenda uno munsi ngina bakora umunsi mukuru. Kwa abantu kubera mu mbimba twagenda gukora ubutumwa. Ukavuga uno munsi abantu bose baje gusenga. Ndabaye igihumbi. Kangeno yitwaje. Muri 300, muri 400 sinabirabaga. Niko iyikorwa vy'Imana. Nivyo vyatumye tugeraho tugeze uno munsi. Imana yarampezagiye menya kuyikorera mu vyo yampezagiye. Oh amen. Kugira mugere aho muza hano muri Amerika. Mwari mugeze hehe? Imana yabandanye bahezagira. Imana yaraduheza gushaho mbindura amashuri y'abana bandi batarakora ku école française. Amafaranga menshi. Umukobwa wanje wa mbere yaje ngaha arangije école française afite diplôme. Buriya grâce afite diplôme ku école française. Bamuwana bourse yo kuja munani Burayi kuja kwigayo ariko kubera nari maze kuronga kuba ngaha cindabaza. Naje ngaha ibintu bimeze neza ariko bitameze neza. Mwabandanije mukorera Imana kandi. Gukora Imana navuye mu Burundi ngorera Imana cyane ntanza amahera yo kubaka urusengero rwa Fekabo. Ubwo urusengero rwa Fekabo ruri mu Nyakabiga. Imana irambwira ko atamudazoshaka itafari uzojamwe abantu beshike 3,000 ndagura amatafari yose nari maze gutanga amahera menshi ya fondation. Mvayo nzino. Je naje muri Amerika nzi ko nazoba ngaha. Ko nari mpagaze neza. Sinzi ko noshobora kuza muri Amerika shore kuguma ngaha. Mu ciyumviro canje nivyari bien. Nari nonse visa rekanze muri semina mfite ubuzima bwiza, mfite ababoyi, mfite abayaya, mfite abazamu, meze neza. None ngabona ko mwumva ko abantu bariyo barushe nta buzima niko twumvaga. Byagenze gute kugira musigare nga? Umunsi rero ngiranze ari continent nakutumye muri Allemagne.
kubera navuye natanguye kuzana amakontineri y'ibirato mva kuba mu detaya ndagwa kuba mu importateur je na importa ngaca mbereza abagrossiste agaja abadetaya sinasuye kandi ku detaya iyo kontineri ndayishikanye fata indege ku mugoroba yari ifite valeur nge ya 220 millions y'amarundi amahera menshi muri 2012 bakora amahera menshi ndayugure ndi ku idepo sanga ibirato bampakiriye kimwe ciza kindi kitakira umugenzi ibindi vyo muri ivere sanga ibirato vyose bampakira ibirato vyinshi vy'ibimuga bitagira ibigenzi vyavyo uravyumva eba umutima rero ndabiraba ndamubwira madame reka bugare depo je ndagiye fata amafaranga bari bamaze gushaka kuri konte uyabasubiza abantu bashize amafaranga kuri konte kubera n'ibintu washikana bagaca bagwa amahera baca bagwa amafaranga yayo nyene je mfata indege ngeze mu ndege ndasenga mana mbitiro ndasinzira gushika mu Bubiligi ndavika mu gitondo fata indege yindi izanga muri Arizona ngeza gushika Washington sinzira nageze ngaha umutima wanje takiyumvira ibintu kubera mfite umutima Imana yampaye nibuka Imana yankuye nibuka ongeze nibuka undi ko ndagenda cinci Imana uyu n'umutima wanje so umutima wa bose madame wewe kambya kindi yambari ndagusavye urabona ko ibintu bitameze neza buri abagore babona kure ndasavye ko abana bandi bo muri Amerika tukava muri buno Burundi bica bituma nguma ngaha ko niko nabaye ngaha ariko rero kino gihe kiranyuzura ndaguteye inguru ngaha ashaka gutwenga ndaguteye inguru kino gihugu no simbapuro akazi kambere bampaye ncanibuka Benoit wagendi Dubai sinakore vyi Dubai sinakore mu Bushinwa aho sinakoreye business akazi kambere aho niyo akomereye rero akazi kambere bantu akambya ndagenda ngenda muri agence kambya ngo rero muri Amerika nta kazi nakamudashobora gukora ngo ubuzi bwose utsa kugakora namba wari ministre namba wari directeur namba wari president nta kazi nakamudashobora gukora ngare okay bantara ndagufinza abandi bari mu kazi kimbaho imashini katimbaho genda zakira kandi mu kwezi kwindwi fata umuntu avuye mu buzima nari boss uri kwa bibice kintu ewe nakoze amasaha 6 umviriza umwuka urakama ariko uzi wakoze ku kwezi kwindwi ndagira ubwoba ndamubwira sinaje nakano ngandikambya ndamubwira mu giswahili nachoka mimi naenda umuzungu aramu nguvuze ibikisha I am tired I'm go home now ndakubariye nabitaye ngaho uragenda bamagara madame ndiko ndarira amosozi y'umwana kambya wa mugore warambeshe unanidanganya urambeshe kabisa ngaje gukora akazi jenzi akazi kimbaho kiwacu na kazi ko hasi kariyo abantu wenda vyuzi mu Ibujumba ako kazi kaba kuri diba abuzuye ivumbi andu wose bana urumva numukarani uri kuravyumva ndamugora ngo general gutumya mahera kambya okay ndasubira muri agence kintu cyakabirambariye ngo rero ngo je mbona mbona ko dakomeye ari jambo yakoresha ndashaka kurivuga uko yarivuze ngo akazi we nobona ko ukora koroshe ngo ari akazi keza ndabonye imbaraga ufite nizo ingeno umeze ngo ari akazi ko kuja mu iraro inga zikavyara ukaziha bibero ako kazi muri Amerika uruzi ko gahari abantu bariko baradukurikira bariko baribaza ati ndiko ndiyumvira ingene ubuzima wari uvuyemwo I Burundi hama ukaza gushikira muri ubwo buzima ariko nibaza ko hari ikintu Imana yari kiragutegurira ariko nsubiye inyuma gato reka ndasubira inyuma gato ndaragira muri ubwo buzima ngeze muri Amerika umugabo yanyakiriye
yambwiye ngo ni wasohoka hanze polisi kagufata nzokubura ubwa mbere arantangura kumbwira kubera ko afite umwana agwaye umwana wiwe yari yavanye n'umugore nasubiye inyuma gato mbabarire ndakwereka ingene natanguye kugira ivyago umwana wiwe ntafungura ntavuga naja muri toilette afite imyaka 5 arituma mu gitanda ngo musi nsize umwana uragenda ngiye mu gitondo kora umwana yiyononye igitanda cyose yacu nkasibara iraguye ngabeno kuva mvuga sinabonye bino bintu nkasema naje cyitwengera wakiraho kubera nakunda abana fata umwana ndamwoza ndagira gute kumbe uyo mugabo yashaka ko simve mu nzu urumva ubuzima fata umugabo atigeze ahindo na range y'umwana bagusigura uyo mwana ku munsi wa mbere aho nari nasubiye inyuma gato ibyo ni ibintu naciyemwo ngaha hanyuma bakanambia ngo akazi gahari ubu kuri zo mbaraga zawe genda wosinga ngo uja mu iraro kubayo inga zikavyara nimwe mujeje unumva barazikama mu kazi ya mabibero ndamubwira ngira urambeshe ngo yangu ndagutwara nikambye sinshobora kujayo akazi ndagaheba ariko Imana ishimwe ko akazi ka gatatu nakoze sebuko ananiyo yakandondere George eba ko koza amasani aho guza amasani ashika ng'igihumbi mu ijoro ngasema Imana mugazaza kwa papa John mumbeho bana koza amasani nahere ijoro ryose uza amasahani kabisa uriko ratwenga wawe ijoro ryose ukoza imbe wambara gute wonde ko ari hakanye ari ahantu mu gitondo bakora ibiryo ku mugoroba bakoza amasahani none mumbabarire sindiko ndatwenga ariko nashaka mumbwire kuko mwari muzi Imana eske mwaragenda mugasohoka kabaza Imana ati Imana ibi bintu ndiko ndacamo buno buzima urabubona Imana yababwiriye urazi ari guca mu buzima ni gaceceka Jesse nazi ko nshaka kuma nani ziko madame ni yashika n'abana nzobatangana isubireyo nani maze kuruha urazi koza amasani ijoro gisa amasani bugaca daheze ukoza amasafuriya ari safuriya imwe yari nini ifite nk'imetero ngazi 3 mu kuyoza washaka wayidumbukira mu kuguroze neza ugasura kuyivamo Pastor iyo safuriya ndagusabye umbwira ingene byari bimeze iyo safuriya waduze ipete uvuye mu masahani umaze kuyavamwo baca batuguza kuri iyo safuriya iyo safuriya ifite ingazi udukago rero yiduze ko wacuri ku mutwe indani ukawucurika mu kuguru gushika indani uyoze neza kandi rero baraza kuyipima bakaraba ko wayogeje wayikuyemwo chizi zose zavuyemwo yo safuriya zingene yanganaga rero ubwo nibwo buzima nabayeho ndabwihangana kubera Imana naramenye none bandanye ndashaka umbwire ikintu catumye muguma ngaha kuko urabyumva wari gushobora gusubira i Burundi wari ufite ubuzima bwiza naho waje hari kicabaye kontenere wasanze bakubeshe wari gusubira wari uzi inzira nyinshi woshobora gucamwo ugasubira kandi ukaraninga business ni iki catumye muguma icatumye nguma ngaha ni kubera uburi kuri yumvira akazoza k'abana bawe akazoza k'abana bawe ari abantu bagiriye amahirwe baja mu mashuri biga amashuri meza bakayaheza no ubuzima Imana ari ubutanga kwiga buriya ni vyiza cyane urashobora kwiga ukabura ubuzima utiza kabugira ariko kwiga ni kintu ca mbere rero je mu buzima bwanje nacaga mpereza abana banje chance yo kwiga nico gituma nabahindura amashuri maze kuronga amahera naza kamaro k'amashuri ndabashira mu mashuri azimvye nariko ndarondera ingene abana banje niyaronga bourse yo kujiburaya agumeyo rero maze kuronga neza ngaha ncambona ko jewe reka nkore effort yose baze ngaha bige neza cagihe batazomba ku mutwaro kwera umwana yo yize ngaha neza
asohoka mu buzima bwawe akiri kare iyo abaye responsable urumva wari kuriyumvira kubw'umuryango nico catumye nemera guca muri izo nzira zose zo kubabara zo kuri ubuzi budashoboka zo kwemera kuba umuyaya mu nzu y'umuntu utari kuba umuyaya urabyumva gucunga umwana ugahindura diaper buri gihe kubera iki uri kura focusinga kubwo abana wavyaye ico nico catumye nguma ngaha nemera kuba mu buzima butameze neza ariko icamfashije ni kuba nari mu Mana ico nico kintu novuga ko camfashije ubundi uri wenye muri kino gihugu urashobora gusara udafite Imana rero Imana irantabara abana baraza n'umugore bamaze kuza rero nsubira i Burundi nagira nangure na business 2015 natwaye kontinere yibi nasubiye muri business fata kontinere ndayikura nga California ya mbere ndayitwara irunguka ya kabiri ndayitwara ihura n'ikibazo mu Burundi ihura na Peter bamukuse kudeta ndayisoye muri douane ndayishikirije niho haciye bujya bwicaye bwabaye chansubira ndahunga mva mu Burundi ja mu Rwanda mfata indege ndigarukira ngaha iyo kontinere gushika no munsi ubona yihaye yafiriye muri zya namba za 2015 subiyeyo umugore yambwariye ngo je navyo narinzi ivyo bintu vyawe irahomba kandi gutyo urumva nyene Imana sinze ico Imana ikirandondera ngaho chansubirayo rero mu kwa 12 bacamasiga amavuta y'ubukozi bw'Imana rero ngira sinzi ico Imana ikirandondera ko rero ko sinanzi ko nuguma ngaho imyaka yose jewe nanzi ko abana bamara gushika bamaze kwiyensara neza nabona ko nshaka gusubira muri business kwera kuko kwande kudandaza dafite chance yo kudandaza amen mbese biroroshe gukorera Imana muri kino gihugu kino gihugu kiroroshe yo wiyorohereje urumva iryo jambo kwiyorohereza iyo ufite umuhamagaro biroroshe iyo utazi ico wakiriye biragoye kirasobanutse ico kinavuze kubera kino gihugu gukorera Imana utsa kuvyitangira cyane mu kugira ntutakaze ubumwe bwawe n'Imana ni wewe ubikrea muri wewe nta wundi abitegura nta muntu azobigutegurira nta muntu azogutera indege ni bantu bakibazo gutera indege muri kino gihugu kubera uzora n'abantu barushe benshi bananiwe barabakozi b'Imana barabavuga butumwa barabaririmbyi namye je nibuka ko ari umuntu yigeze kumbarira shango ngiye muri men shango natwe byaratunaniye mwato tugutega iminsi hari abantu bambariye gute nikambia namba warananiwe ari abantu bazi kunesha icarico ni wananigwa nuvuye ko ari abandi bananiwe ari abandi bahagaze twaragwanye intambara iko gacima ariko yankuna Imana kurusha ibintu byose no sho gutakaza ibintu byose ego sinotakaza gakiza namenye nirihe banga ryo kuguma ukorera Imana ryo kuba ibanga ryo gukorera Imana sirindi Yesu yabwiye intumwa musenge imisi yose ubudasiba iyo ndio banga imisi yose ubudasiba yudasenze urashaka kubivamo urashaka kuruha ntuzarondera indi banga ushaka uririmbe ushaka kumvuga butumwa ushaka ube pasiteri udasenze imisi yose biragora kuhagarara neza hari n'amajambo Yesu yavugishije kubera ibyo tugwana navyo nivyo tutabonesha amaso
kubera dufite ubundi buzima hejuru y'ubu buzima bwo mu mutima. Yesu yabwiye inuma ngo bamuzanira umuntu ngo uyu muntu abigisha bamusengeye birananirana, ngo Yesu amusengeye ngo abademoni baramuvuga ko abigisha baramukurikira baramumbega vyagenze gute ko twe batunaniye, ngo ari ibindi bintu bidashobora kuvaho iyo atabaye gusenga no kwisonzesha. Iyo atari gusenga no kwisonzesha ari ibintu utishurwa. Shaka abantu bariko baradukurikirana no munsi nashaka ubabwire kuko biragoye n'umuntu w'umukristo, biragoye yuko ubuzima tubamwo ngaha anye, biragoye ko n'ubuzima bwiruka. Ni gute umuntu yo kwama afise iryo shaka ryo kurondera Imana, ico kintu mwege kibatera yuko ushakisha Imana ku gihande cawe? Ni gute umuntu umukristo asanzwe yo kwama arondera Imana? Umukristo asanzwe cyangwa umukristo akiri muto kurondera Imana ni utsa kubikreya mu buzima bwawe. Ubikreya gute? Yego. Kubera ni wakora amasaha 16 uzotaha warushe. Umwanya wo gusenga sinzi kuzova uzokora amasaha 16 uzoshika mu gitanda ugahenuka. Ariko bire ngo bike birimo kubaha Imana birita ubutunzi bw'imwe nyinshi. Bike birimo kubaha Imana. Rero urondere bike Imana ariko iba ari yo ya mbere. Dawudi niwe yavuze muri Zaburi ya 16 ku murongo 8 ngo nashize imbere uhoraho iminsi yanje yose yo kubaho kwanje. Rero ico ushira imbere nico kiba kamaro, hanyuma ibindi bigakurikira. Rero umuntu yumva ko ikintu akwiye kurondera ubwa mbere ashira Imana imbere, nibwo buzima. Kudashize Imana imbere, ivyo ushira imbere vyose birashobora guhera. Ubuzima butarimo Imana buravuna burarusha. Abantu bakiri bato ivyo birukira vyose nivyakanya gato. Namenye Imana afite imyaka 20 gushika uno munsi mfite imyaka 56 afite 57 ndacahagaze mu mwami Yesu. Amen. Rero nta muntu yombwira ko nari umusore none ndashaje. Uko sukuri nari umusore ubundi ko ndasaza. Ndacakunda Yesu. Amen. Kandi ndashima ko yambinduriye n'ubuzima ngaha. Amen. Ubu yambinduriye ubuzima, mfite ubuzima bwiza kabisa. Amen. Meze neza kabisa. Yaranguye mu masafuriya. Yarambinduriye mfite ubuzima bwiza kabisa. Imana ishimwe gose. Singiri muri aya masafuriya? Ego. Imana ishimwe n'ukuri. Pastor, hari ikintu wumva wobwira abantu badukurikiranye? Abantu badukurikiranye. Ego. Ico no batekerera. Babwira ko ari Imana ihindura ubuzima bw'umuntu. Ego. Iyo tuyubashe. Ikinotokera abantu bakiri bato bakuze mu gitabo cy'umubwiriza 12 niyo bavuga ku bantu bakiri bato ngo wibuke umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe hataraza iminsi mibi wovuga nari kumenyaga. Nta kintu ciza ngo kumenya Imana ukiri muto biguha kubaho neza. Notokera abantu ikintu kimwe gukorera Imana n'ubushake bw'umuntu. N'ubushake ugaheba bimwe mu kugira ukorera Imana. Ni kwitanga kujya ukora schedule y'akazi kawe. Nushobora gukura mu vy'Imana utabishase. Nibikunda. Pastor, murakoze cyane. Murakoze? Ego. Ndabashimiye ingene mwatwitavye.
n'ubutaha abadukurikiranye nibatubwira tubagarukane nibaza ko muzotwitaba. Tuzogaruka. Yego. Tubabwira amajambo y'Imana. Amen. Ko ari ijambo ry'Imana niryo ryubaka. Amen. Yego. Ico nco nitwagaruka niyumvira ko intahe barayumvise. Yego. Intahe nababariye ko ari ubushobozi bw'umusaraba. Buri hejuru y'ikintu cyose. Ari ubushobozi bw'amaraso ya Yesu. Buri hejuru y'ikintu cyose. Niyumvira ko ico nzoza kubwira abantu. Amen. Umukozi w'Imana yitwa Dada Darlene, umukozi wa CRC. Twatumushimiye cyane ingene atumira abatumire batandukanye. Kandi turashima n'abantu bariko baragikurikirana. Yego. Ni numbero imwe y'ico kiganiro gushaka abantu bamenya intahe z'abandi mu kugira nabo ivyababoshe bashore kubivamo. Niyo numbero y'Ishengero. Ngaba ndiko ndashimira n'abantu badufasha mu gufirma. Turabashimira cyane bino bikorwa bakora. Imana ibahezagire. Kwa tushimira n'abantu bose badukurikirana. Impamvu imwe dukora kino kiganiro kugira abantu benshi bamenye Imana. Yes. Bamenye ko ari Imana ikora kandi ko ari Imana ibohora. Turabasavye ko mugisikiriza abandi, mukagipartaja n'abandi. Kwa kino kiganiro ni kubw'inyungu z'ubwami. Mukaba muzogura ikibazo turahari ng'abakozi b'Imana. Kuvyerekeye jewe ndahari. Kora kubasobanurira mu ndahe zanje mu kugira zishobora kugufasha namba ari ikintu cakuboshe ndagufasha ingene wobohoka. Turabashimiye. Turasabye ko Imana Ihezagira kandi abantu bose muzokumva kino kiganiro umwami Yesu abaduhera umugisha. Murakoze. Amen. Amen. Bantu b'Imana, abantu badukurikiranye akaryoshe nigahora mu itama. Nibaza ko ari uko babivuga sinihenze. Rero nagira nshimire abantu bose badukurikiranye, abantu bose bazokurikirana kino kiganiro nukuri ndabashimiye cyane. Nshimira n'abantu n'abatumire bamaze guca kuri iyi pano ya warubizi. Hari abantu banyandikira bashaka kuza gushinga intahe nukuri ndabibijeje nzobahamagara kuko ni schedule rero ndagira ndabashimire. Nkuko umukozi w'Imana yabivuze iyi pano niyo kugira abantu bahinduke. Warubizi niyo kugira abantu bahinduke, abantu bamenye Imana, abantu bakire imitima nukuri niyo kwagurwa ubwami bw'Imana. Rero nagira ndabashimire, nshimira abantu bose bari behind the scene, abantu mutabona. Hari abantu benshi baba bari inyuma y'ibi bintu bategura hano hantu turi bitanga uko bashoboye. Nukuri ndabashimiye gose. Nongera ndabasaba mugire subscribe, musharing, mugire notification kugira mushobore kubona iyo dushize ku ibiganiro. Thank you so much. Karibu kandi mu kiganiro kizoza. Hama ubwire mugenzi wawe ngo warubizi. Warubizi.